Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kubashikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru tuzagaruka cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaho mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ziri mu buseruko mu bumanuko mu buraruko mu burengero abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati ubuzima bwuzuye ibitangaro gusa uzovuge make kuko nta numwe azi ico ejo hahatse. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo Alengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere ndetse agakugwa mu mabanga umuntu wa mbere washikiriza amajambo yabaga yatumwe na President Evariste Ndayishimiye ni Apotre Isidore Mbayahaga. Isidore Mbayahaga kandi akaba yarafashwe nk'umwe mu bakorera iperereza ry'ikirimba cy'umukuru w'igihugu mbere bamwe bakanavuga ko ari we yarungika bamane kuba abanyamurenge kuja kuneka ngene umuhari M23 uri kurakoramwo mu nyuma bakamurungikira amakuru hama akitereka imbere ya kamera akagiriza igihugu cy'u Rwanda vyinshi bitandukanye. Mbayahaga rero arazwi cyane muri dossier ya Alengiyome Bunyoni kuko uyu niwe yashikirije amajambo menshi cyane benshi banavuga ko yoba yarabaye urufatiro cyane rw'ivyagiye birashikira Alengiyome Bunyoni. Ndayishimiye atavyivugiye ahubwo akoresheje nk'uko twokwita umuvugishwa wiwe. Uyu Mbayahaga ari mu bari gusengera inzu ya Bunyoni muri Nkengabusoro igihe ayinjira mu gihe Bunyoni vyanse yaramwihindutsa mwita amabi yose atabaho. Ivyo byose ngo yabitumwa na Ndayishimiye. Muri no nkuru tugiye kugaruka cyane kubiriko biravugwa ku migenderanire hagati ya Pastor Isidore Mbayahaga ndetse n'uwari umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni n'ibindi bihangange byose byari bishigikiye Alengiyome Bunyoni. Mbayahaga bamwe bati ese tuyage kuri Pastor Mbayahaga gato kuba muri we ico bita kami ka muntu yumvise Bunyoni ariko umutima wa waramubwiye iki bitaye ko akamenya ko Bunyoni ibitari biki ari karabisubizwaho ho iyo barifashe gute. Ese birashoboka ejo Bunyoni ukumva bayindongoze kandi uriyumvira ibana ryambaye hagana Bunyoni. Tukabibutsa ko Bunyoni mwire kugwa giwe iyo barasubijwe ibintu byose yari yaratswe harimwe amazu yiwe ndetse kandi akaba yarasubijwe imishahara yose yo mu gipolisi yagombaga guhembwa kuva ku mabanga mu mwaka wa 2022. Tukanabibutsa ko ari we wenyene afisi Peter Isumba yandi yose nga mu gihugu cy'u Burundi ari maranye n'imyaka myinshi agakurikiraho General Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Bunyoni niwe wa mbere waronse Peter ya General yuzuye mu gihe Prime Niyongabo ari we yaje amukurikira. Ejo bundi rero inyuma yo kumwita igifyoti ahandi yavuze ko ututse umwami ari intumbi yimbwa. Intumbi ni ikintu cy'igikoko cifishije naho cyo bikiribwa kirazira kukijya kuko kiba canduye kivumye. Kwitabanura amazina atari meza kukunezereza abanyepolitike ngo birasaba kwigengesera cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Uyu Mbayahaga ari mu bari gusengera inzu ya Bunyoni muri Nkengabusoro igihe yinjira mu gihe Bunyoni vyanse yaramwihindutse rwose amwita amabi yose nkuko tuza kubigaruka ko bamwe bati ese twitege igenda yishimiye atoba akirivuga ngo ryijane ko Mbayahaga iyo mwegaramba. Burya ngo hari igihe abantu biga uwundi buke igihe kikagera aho bamumenya. Umunsi umwe ngo hari igihe bamwe batwenga ivyo wavuga bagakoma amashi aribo bagutera amabuye. Tugiye kugaruka cyane kuvyo benshi bariko baragaruka ko ku mubano mubi uho buri hagati ya Mbayahaga na Bunyoni uturutse kuvyo yo barakoreshejwe na President Evariste Ndayishimiye igihe Bunyoni yari yagira yinjizwe iboro rikuru rya Gitega ndetse n'igihe yagira akugwe mu mabanga kuko imigani yose ibaho yavuzwe na Apotre Isidore Mbayahaga ndetse na President Evariste Ndayishimiye nawe akaja arunga mujyo Mbayahaga yavuga. Ufyane subscribe canke sabone ni butarafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yoba mu gisata cy'umutekano politiki imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye babiriko biravugwa ijya nino. No Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati Isidore Mbayahaga ari hamwe atosaba ikigongwe Bunyoni iherezo ryiwe rizoba ribi cyane. Apotre Isidore Mbayahaga niwe Murundi yafashije Ndayishimiye gukwiragiza amajambo acafuza General Alengiyome Bunyoni. Uyu mugabo azwi mu bikorwa byo gutuka no gutyoza abake babandayishimiye bindani mu butegetsi yinyegeje inyuma y'ijambo ry'Imana.
igihe Ndayishimiye atangaje mu mvugo ifobetse ko ari umujenerali ashaka kumutembagaza akagira akamwita amaconco, Isidore Mbayahaga nawe ntivyatevye kwikika inyuma ya Bibiliya mu kumuryoza mu mvugo ifobetso nawe yise gifyoti. Ababikurikiranira hafi imigenderanire ya Ndayishimiye na Mbayahaga baravuga ko ari ubutumwa Ndayishimiye ashobora kubona kadafise uko yobushikiriza kuko buteye isoni, agahitamwo kubuha Mbayahaga akaba ari washikiriza ivyo bitutsi akoresheje ijambo ry'Imana. Ni kenshi kandi Mbayahaga yashikirije imvugo zifobetse zivuga kugarariza abakuru canke kuburabuza ibikorwa vyabo, yibutsa ko uhuga badashobora kurenga umwe. Bikumvikana rero ko ubwo butumwa bw'ibitutsi bugenewe General Arenguiyome Bunyoni canke Reverien Ndikuriyo. Uyo Mbayahaga aramaze kuvugwa cyane ko yoba asuma urusaku cyane agacashira amakuru Ndayishimiye. Ibi bintu ntawe uzi ko bizomwerera. Nk'amajambo yavuze kuri Bunyoni sinzi yuko ubatayicuza. Bunyoni yaba perezida canke ikindi kibanza cyose yohabwa mu burongozi, Mbayahaga yoraba kishikana gusaba imbabazi kuko Bunyoni ngo ni nyeshamba, igihe ciza cyo kwihora kigeze ntiyoreka kubikora. Ngako kageso ka Apotre Isidore Mbayahaga ko kuneka ngo sakubu kuko yoba yaranadodobereje Terence Sinunguruza yahoze ari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nkuko benshi babivuga ndetse amakuru adushikira bivuga. Mbayahaga ngari mu kazi kose kuko muherutse kwibonera ko ari bashikanye ku kinimba kwa Ndayishimiye abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi bagwanya bene wabo abanyamurenge bo muri M23 bari baje gushimira Ndayishimiye ku bikorwa vy'ubutwari yerekanye muri Kongo. Ngahamita muri Mbayahaga yo kuba umuvugizi ajejwe gushikiriza ibitutsi biryoza abategetsi bari mu butegetsi bwa CNDD-FDD kandi bafise inguvu, ngo namahitamwe y'agaca mu mutwe kandi rezo ryayo ngo ntirizoba ryiza nkuko benshi mu basasanguzi mu vya politike babivuga. Benshi bakibuka mu minsi iheze mu mwaka uheze hari mu kwezi kwa Myandagaro ubwo ari yatanguye kuvugwa inkuru y'ushobora kuzosubirira Prosper Bazombanza mu kibanza cy'icegera cy'umukuru w'igihugu. Prosper Bazombanza nkuko twagiye turamugaruka ko uyu nawe kandi benshi bakaba bavuga ko ngari ishusho muri leta ya CNDD-FDD ngo Ndayishimiye yashaka kumwikurako akabikora mu rwenge ariko agashira ko abizigirwa biwe. Mwakavuga ko imwe mu mpembo Apotre Isidore Mbayahaga yari kuronka ari uko yari kubicegera cy'umukuru w'igihugu. Abandi bati Apotre Isidore Mbayahaga kuvya ko Evariste Ndayishimiye ngo hoba hari n'indi mpembo imutegereje, ariko nubundi benshi bakagaruka ku majambo agenda aratangaza ku bihangange byo muri CNDD-FDD harimwo ayo yavuze igihe uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Arenguiyome Bunyoni afatwa akugwa amabanga mu mwaka w'2022 mu kwezi kwa Nyakanga, ndetse nandi yagiye arashikiriza mu mwaka uheze cyane benshi bakavuga ko yaragenewe Reverien Ndikuriyo. Bamwe bati eserezo ry'uyu mugabo rizoba irihe mu gihe yagiye aracyoza bamwe babaye mwishamba kandi batagira ikigongwe na gato iyo ubadodobereje. Reka turabe iminsi iri imbere ngira tubikiye byinshi cyane. Munkunde kandi nsubire ndabasangize ntahe ya Pacifique Ninahazwe avuga ingene yizeye umugenzi biganye mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi yari mu mugwi wa gatatu wakoze amatohoza mu rupfu rwa Ernest Manirumva. Pacifique Ninahazwe ngo yaramuhaye amabanga yari afise ku catumye Manirumva yicwa aramuhemukira. Na Pacifique ahakwa kwicwa ngo Manirumva yamusigiye dosiye ngo bagenzi mwitondere abitwa bagenzi banyu. Reka tubigaruke ko Pacifique uti uyu wari umutego w'ubugenzi. Muri Munyonyo umwaka w'2009 haraciye amezi ndwi Ernest Manirumva icegera cy'umukuru wa Orukome agandaguwe. Pacifique uti nari maze ico gihe nyene ndongo ibikorwa vy'amashiramwe yasaba ubutungane kwigandagurwa rya Manirumva, ivyo twavuye twita campagne pour justice Ernest Manirumva. Muri ndamukiza umwaka w'2009 Ernest Manirumva cicwa hari hashizweho umugwi w'abapolisi utohoza kuri urwo rupfu ariko ntibigeze utanga raporo. Muri Rusama umwaka w'2009 harashizweho undi mugwi urongowe na procureur wa mairie ya Bujumbura Stanislas Nimpagaritse, nawe nyene nta raporo wigeze utanga. Ubundi yashizweho mu gutohoza yaba ari yo nzira yo kwibagiza ikibazo. Ku kibazo c'igandagurwa rya Manirumva siko vyagenze. Uko iminsi yahera niko amashiramwe yigenga yongereza kubaza ukuri n'ubutungane kuri ico kibazo. Nico cyatumye muri Gitugutu umwaka w'2009 hashirwaho umugwi wa gatatu uwo waje uboneka kugira utohoze koko. Warongowe n'icaro ca Procureur General de la République witwa Adolphe Manirakiza. Mu bagize uwo mugwi harimo umugenzi, simvuga byinshi kuri ko kubera ntashaka ko amenyekana. Uyu yaransavye umubonano muri Munyonyo umwaka w'2009 aransanga ku cicaro cy'unanirwa amashiramwe yigenga Froske cari mwirohero i Bujumbura.
turiyugarana mu biro bimwe vyaho. Nk'umugenzi yambwiye ati jewe nje nk'umugenzi muri komisiyo d'enquête vy'ukuri turashaka gukora tumenye icishe Manirumva n'ababikoze. Sindagusavye ngo uzoze imbere ya komisiyo, ndazi ko bitoroshe, ariko njewe mbwiye ivyo muzi nzokora ibishoboka vyose umugwi wacu bikorereko. Ntacari gutuma ntamwizera kuko twari tumaze imyaka tuzinanye muri vyinshi. Uto muntu naramubwiye ibintu bitari bwaje habona. Mu binyamakuru hari hamaze kwandikwa vyinshi bijanye n'amadosiye Orukome yari kirakora kamatohoza, ariko vy'ukuri icamwishe nicari ko kiravugwa. Ernest Manirumva yarafite dosiye ijanye n'ibigwanisho vyaguzwe n'igipolisi cy'u Burundi birimwo inkoho zishika mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, inkoho zishika 40,000 zakuye mu gihugu ca Malaysia ariko bitigeze bishikanwa mu bubiko bw'igipolisi cy'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi cari gifise abapolisi baba 200,000. No kuvuga ko bisa nuko igipolisi cari kiguriye umupolisi wese inkoho zibiri ruhande iyo yasanganywe. Ivyo biharuro rero vyari biteye ubwoba. Umuntu akibaza ico zaciye zija. Twari tuzi ko hari ibigwanisho vyigeze kuza ku kibuga c'indege ca Bujumbura bica bijanwa ku kirimba kwa President Nkurunziza. Navyo nta numwe yarazi ico bigenewe. Mu ntahe barabandanya bati ngubundi mbere yuko arengeyome Bunyoni abo mushikiranganje w'umutekano, ibigwanisho vyose vy'igihugu vyagurwa n'igisirikare maze bikagaburirwa inzego zitandukanye. Bunyoni abaye mushikiranganje vyarahindutse kugeza aho mushikiranganje w'umutekano ari wagurira ibigwanisho igisirikare. Ivyo vyatuma barongoye igisirikare bagira nabo nyene amakenga ku bitigira bidasanzwe vy'ibigwanisho bigurirwa igipolisi kurusha n'igisirikare. No mu gisirikare bari bakeneye kumenya iyo ivyo bigwanisho bija. Raporo y'abahinga ba ONU yahavuye yerekana ko ivyo bigwanisho vyari mwidiri ryari hagati y'ibihanganga vya CNDD-FDD, Nkurunziza, Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni n'umuhari FDLR. Aba FDLR bazana mu Burundi ubutare bakura muri Kongo, Burundi nabwo bukabagurira ibigwanisho. Bimwe muri ivyo bigwanisho vyo ku kirimba ca Nkurunziza ni navyo vyavuye bigaburirwa imbonera kure. Ernest Manirumva yari yahawe dosiye n'umukuru w'umugwi w'abakenguza amateka ibibazo vy'igisirikare. Uwo kandi yari umusende de FDD. Manirumva amaze kuronka ayo makuru yaragiye mu buyobozi bukuru bw'igipolisi kubaza igihe baherukira kugura ibigwanisho niyo vyagiye. Guhera ubwo ntiyamenyeka yajeje gusinya urupfu rwiwe. Manirumva yapfuye kwicwa wa mukenguza amateka nawe acarahunga. Niwe wenyene yatahuye icari cishe Manirumva. Aya makuru yose Pacifique Utinari ndayafise ngira ko ndayaha wa mugenzi wanje mu mugwi wa gatatu. Nabikoze nziko ndiko ndafasha igihugu, nabikoze nziko ndiko mfasha ubutungane. Wa mugenzi yaranshimiye cyane ambwira ko umugwi uzobikorera ko kandi ko azomenya gukoresha neza ayo makuru. Ivyakurikiye ndamaze kubitangaza mu yindi nkuru. Uko kwezi nyene haci hategurwa umugambi w'ingene ngandagurwa. Narabwiye ingene naburiwe n'umugenzi yakora mu iperereza yagiye arame biriko birategurwa vyose. Ico yambwiye Nzira yagize ati bavuga ko naho bishe Manirumva ataco bakoze kubera agiye agusigiye dosiye yose. Iyo dosiye rero nta wundi numwe nari nayibwiye atari wa mugenzi wanje yari muri ya matohoza. Uwo mugwi wa gatatu maze kurangiza igikorwa cayo, uyu mugenzi wanje yarashimiwe ndetse aganwa hejuru cyane. Ndameruka umunsi ndamuha ayo makuru. Imyaka 13 iraheze atana kayambukiwe. Pacifique uti icigwa c'inkuru gihagaze kuri ibi ibikurikira. Gihagaze kukungene dukwire kwitondera abo twita abagenzi. Imyaka 6 maze nkora amatohoza ku bantu banyuruzwa yanyeretse ko 80% ibice 80% y'abanyuruzwa n'inzego z'igihugu babahemukiwe nabo bita abagenzi canke abo basangira urugamba. Ubwemukira kenshi ni umuntu wa wizeye wibaza ko mubona ibintu kumwe. Hari n'abahemukirwa n'inshuti zabo. Narabonye n'abahemukiwe nabo bubakanye barabatanga mu iperereza. Hari abahemukiwe nabo basengana canke abigize abakozi b'Imana berekwa. Umuntu akabizera ngo ariko yitura Imana bigahera babatanze mu iperereza. Hari abo nabonye batanzwe nababo batabizi, ugasanga wabatanze umutwaro ku basenzi kumba akaba arabihaye abapastori bakorera iperereza ryo ku kirimba kwa Nkurunziza. Umuvyeyi akabona yarafashwe atazi ingene amakuru yagiye, umwana agatangara bamutwaye se atazi ko amakuru yahaye profete canke apotre ari yamwiciye se. Hari imisore yahemukiwe n'inkumi z'ibirara baba bazi ngo nabakunzi babo kumbe arabahabara babategetsi mu iperereza no mu zindi nzego zambaye za Nkurunziza. Nabonye vyinshi numvishe vyinshi. Barundi bene wacu mwibare mu vyo muvuga
inkuru idakenewe wirinde kuyitera abagenzi, wirinde kandi kumena amabanga y'igikorwa c'ibanga wakoze, nibikenewe kwirata. Utimana urancungira abakunzi banje, abansi bo nzobimenyera. Aya ni amajambo hari abavuga ko yavuzwe n'uwahoze atwara Ubutaliyano Benito Mussolini yoba yarakunda gukoresha. Abandi bakavuga ko yamuka ku mufilozofe w'umufaransa yitwa Voltaire. Hari n'abavuga ko arayakera cyane, ariko yerekana ko kuva kera umugenzi ashobora kuvamwe umwansi agoye kwirinda. Naho biri gutyo kandi abagenzi bose si babi. Umwe yarangurishiye mu iperereza, uwundi yaramburiye uko ivyo kunyica vyari vyateguwe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane kuvyo twagarukaga ko muri kano kanya. Hari nandi menshi ariko aravugwa gezwe ko mu gihugu cy'u Burundi, gusa nanone twogenda tutabagajije ko ivyi nkuru iriko iravugwa muri kano kanya. Reka tubageze ko kubiriko biravugwa mu kigo Anagesa. Ikigo Anagesa ngo kizobanza kwerekana amafaranga cyahawe na leta hamwe n'umwimbo w'ibigori cyaguze mu irimba riheze imbere yo guhabwa yandi mafaranga. Ku munsi w'ejo uheze igenekerezo y'icenda na mukiza uyu mwaka wa 2026, umushikiranganje w'ikigega ca leta Arendikumana yari mu nama nkenguza amateka y'Igitega kugira asigurira abakenguza amateka igitabu ndongozi gitegekanya amafaranga leta izokoresha mu kiringo c'imyaka 4 kuva mu mwaka w'amafaranga w'2026 gushika mu mwaka w'2029. Kubijanye n'ikigo Anagesa gisanzwe kigura umwimbo w'ibigori, umushikiranganje yamenyesheje ko hari ingingo zafashwe kugira ngo hakosorwe amakosa yabaye mu igurwa ry'umwimbo riheruka. Arendikumana yagize ati: amafaranga dutwara muri investissement ariko arononekara, sinovuga ko ari yose ku bice 100%, ariko dushaka gukingira ayo tuzokoresha muri kino kiringo. Aho rero cyamenyesha ko atabigori bizosubira kononekarira mu bubiko kuko bakwicigwa. Utahantu hose muri bije hazoba hari kugura ibigori, haba mu busho, amashuri, inzego zitandukanye nk'igipolisi n'igisirikare bazotegezwa kuja kubigura muri Anagesa, kuko ubifu y'ibigori rikirakora ikinyobwa Bright cishiramwe Brarudi iva muri Anagesa. Mwomenya ko intumbero y'ico gitabu ari gushiraho umurongo uboneka utuma imigambi ya leta idahindagurika uko imyaka ikurikirana, aho igakorwa mu buryo bubandanya kandi bufise intumbero ikwiye. Nivyo ngivyo rero vyari bigezwe ko muri kano kanya. Gusa nanone Dr. Arendikumana umushikiranganje w'ikigega ca leta yashitse mu kigo baho yaragiye gushikiriza abashinga amateka igitabu ndongozi cerekana igicapo cy'uburyo leta yifuza gukoresha mu myaka iri imbere. Muri rw'igifaransa ni document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. Ico kwitondera nuko uko ibiri muri ico gitabu bidatomora uburyo nabanduka bukenewe. Ngabwo cerekana umurongo ngenderwa ko n'ibikorwa nyamukuru leta izokora muri kazoza mu bisata bitandukanye bishimikije ibiriko biraba uyu munsi. Nubwa mbere cegeranyo nk'ico gishitse mu nama nshinga amateka kuva Burundi bubaho. Ibituma iki gitabo kibi kidasanzwe nuko ibikirimwo bishimikira ku bijanye no gukomeza intunganye y'ubutunzi na cyane mu kuzibira ibihengeri, kugwiza umwimbo w'amakori mu gihugu, kugenzura neza amafaranga leta isora ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ufyonde subscribe canke s'abone ni butarafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza no Muhuza TV Imana iba hezagiye amakorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.